abagenzi mwese muri kubonesha kure zanyu, abagenzi mwese mushobora kuba muri mu buryo bwa internet canke mu buryo ubwo ari bwo bwose. Murazi ko iterambere riramaze gutera imbere nyene nk'uko bivugwa. Ndasubiye kubaramutsa, ndasubiye kwifuriza igihe ciza, ndasubiye kwifuriza akanya keza ko kuganirizwa, cane kuganirizwa ku majambo y'Imana. Ariko ndazi yuko hariho bamwe bariko bararaba canke se bariko barumva inyigisho iciye muri ubu buryo muriko murakoresha. Bamwe mushobora kuba muriko murabira kuri internet canke kuri YouTube, canke mushobora kuba muriko murabirabira ndetse no kuri CD. Ico rero ndabifuriza no kugira igihe ciza, no kuba mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, no kuba mu mwanya mwiza wo kwigishwa na mpwemu w'Imana canke se na Saint Esprit canke se na Holy Spirit. Mu buryo bwose ushaka urashobora gukoresha uko ubishaka. Ikigira kabiri ndabutsa akazina k'iwanje ni Gilbert. Abakunda kandi namwe ndazi ko murankunda. Ubwo rero tutiriwe turadondagura amajambo menshi, reka twinjire mu mwanya mwiza wo kuganirizwa amajambo Imana yaduteguriye kuri uyu mugoroba canke se muri kano gatondo canke se mu gihe ico arico cose woba urimo. Mugabo nk'uko ari umugenzo mwiza, reka ndabasabe musubira mu nyigorere gatoyi, dufata akanya kihariye ko gushimira Imana, gukenguruka Imana, gusenga kugira ngo mpwemu w'Imana canke se Saint Esprit ashobore kudushoboza kubana mu mwanya yaduteguriye wo kuganirizwa nawe ijambo ry'Imana. Twibutsa yuko ivyo uza kumva ubifatiye ko bivuye ku Mwana w'umuntu. Habe namba aya majambo dukoresha ava ngaha, kandi ngaha ndetse ngo byose byarahumetse. Bisobanura ngo n'ubivuga si vyiwe, abivugishwa n'uwaremye, abivugishwa n'uba yabimushoboje kubironka. Kubw'ivyo rero urabe Imana, ushime Imana, wiyumvire ku Mana. Jewe unyibuze gatoyi, reka dushime Imana. Mana uri mwiza kandi uzokora muri mwiza. Turasubiye kongera gukengurukira bimwe bivuye ku mutima, tugushimira ineza yawe, tugushimira urukundo rwawe, tugushimira amajambo meza udahengeshanya no kwamusha mu mitima yacu, tugushimira ibihe vyiza byo kubaho, kubagukunda bose aho duherereye dushiza kugenda utwongerereza. Mana muhabwe icubahiro, ariko kandi wongere wabwe icubahiro mu kanya nk'aka kihariye. Dukoresha uburyo bugezweho, amatekinoloji agezweho, kugira ngo dushobore guhanahana amajambo washize ku mitima yacu. Muhabwe icubahiro. Turaguhamagaye kugira ngo uze utwugurure amaso y'imitima yacu, uze udushoboze kumva, udushoboze gutahura no gusobanukirwa Muhera kaze, Data kaze, Yesu kaze, uganze uhabwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nkuko nariko ndabibabwira rero, uyu ni wa mwanya mwiza, wa mwanya utinda imyanya yose ubuzima bw'umwana w'umuntu mu bisanzwe bwakabayemwo. Ndavuga inyenshimikira ku ijambo nkunda cane rivuga ngo umwana w'umuntu ntazobeshwaho n'umukate gusa, umwana w'umuntu ntazobeshwaho n'ivy'ubuzima gusa. Ibi mubona byirirwa biraturna autour y'ubuzima bwiwe, bijya egome birafise ikimazi, birashobora kudufasha kubaho. Mugabo ijambo ry'Imana yashinga intahe rivuga yuko ngo ntibihagije, ngo hirya y'ivyo umwana w'umuntu, wewe nanje uzobeshwaho n'amajambo ava ngaha mu gitabo c'Imana canke se amajambo ava mu kanwa k'Imana. Nico gituma mu gihe nk'iki uba ukwiriye kugurura umutima wawe, ubwa mbere ukugara ivyumviro vyawe, ukugara buri kintu cose gishobora kukubera obstacle canke se gishobora kukubera intambamyi, kikakubuza kumvikana n'ijwi ry'Imana, cane cane kikakubuza kumviriza ico Imana ibigushakako canke ibishaka kugira ngo ikubarire mu bihe nk'ibi bidasanzwe.
ndagutumira rero kugira dusangire, ndagutumira kugira duhe akaryo mu Imana agira icyo tubarira muri kano kanya. Inshuti yanje, inshuti y'Imana, uri kurankurikira, ndagufitiye ijambo ryiza muri kano kanya, ijambo riza ndizera ntakekeranya kugufasha, riza kuguha uguteza indi ntambwe kugira ngo ushobore kongera kwiyagura mu buzima bw'ubucuti hamwe n'Imana yawe. Ijambo ngira tuganire ni ijambo ryitwa ngo uko Imana ibikora kugira ngo itwinjize mu mugisha. Niryo jambo dushaka kuraba. Tugiye kuraba ibintu byinshi, tugiye kuraba byo no kwita point zishika kuri zine. Turaraba ukungena Imana ibikora, uburyo Imana ibikora kugira ngo dushobore twebwe nk'abana bayo canke twebwe nk'abasavyi bayo n'abasavyikazi bayo kwinjira mu mugisha iba yaduteguriye. Hama duheza turaza kuganira ku kindi kintu cya kabiri, turaza kuganira ku kintu bita ngo igituma Imana ibikora. Turaza kuraba ko hari impamvu Imana ifata decision, hari impamvu Imana yiyumvira yuko wewe hageze yuko uvanwa mu bwiza ukajanwa mu bundi. Hari impamvu Imana ifata iyo decision ikavuga iti ngiye kugukuraho waruri mu byo waruri mu mujana handi hantu mu bundi buzima. Hari igituma turaza kuraba igituma. Cya gatatu turaza kuganira uburyo dutegerezwa kwifata kugira ngo dushobore kuguma mu mugisha Imana yaduhaye. Hama turaza kurangiza ku ijambo rivuga ngo vyose bifatanyiriza hamwe guhesha Imana icubahiro. Icuri ivyo ubamwo, ivyo ufise mu bisanzwe byakagombye guhesha Imana icubahiro. Iyo jambo tuzakurangirizako. Nshuti yanje rero, ndizera ko ufise Bible cyangwa se Bible impande yawe, utayifise ndaza kugusomera aya majambo ari muri Yosuwa igice ca mbere. Turatangura ku murongo wa mbere turamanuka gushika ku murongo w'icenda. Ni amajambo menshi, ndakwinginga ngo tujane tuyasome hamwe. Ufise Bible yo mu Congereza usome mu Congereza, ufise Bible yo mu Kirundi usome mu Kirundi, ufise Bible yo mu Kinyarwanda usome mu Kinyarwanda. Ururimi rwose ushaka, ico ndakwijeje nuko ari amajambo amwe kandi amajambo meza. Reka rero ndagusomere Yosuwa igice ca mbere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'icenda. Ngira ndabibutse ko tugira turabe ijambo ahanini rishimikiye ku mugisha Imana igendera abera bayo n'igituma ubaha n'uburyo bakwiye kubyifatamo. Hama turaza uheza nkuko nabivuze tubona yuko vyose bizanira ishimwe Imana yonyene, apana umwana w'umuntu, Imana yonyene yo nyenda muvano ya byose, yo nyanduruko, yo soko yico turi, yico ubuzima buri gushika kuri